Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese aherereye mwebanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandajya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Ni amakuru tuza kugaruka hanini ko biriko biravugwa mu gisata kirabana n'agateka kazira muntu ndetse no mu bindi bisata vyinshi bigiye bitandukanye. Na makuru muza kumvirizamwo amazina akomeye cyane ya bamwe mu bara abategetsi bakomeye b'u Burundi, aho turazamwo kugaruka kwa ari umushikiranganje wa mbere Arengiyeme Bunyoni, muraza kumvirizamwo kandi Honorable Agathon Alexis Nduhije, muze kumvirizamwo ivya Adolphe Nshimirimana ndetse n'abandi bategetsi benshi bagiye batandukanye kuri ubu yoba abari mu nzego z'umutekano ndetse no mu rwego rwa politike rw'igihugu. Na makuru tugiye kugaruka cyane cyane ku myaka 10 iheze inyuma y'igandagurwa ry'ababikira batatu b'abataliyano kazi mu Kamenge. Ni dossier muraza kumvirizamwo benshi ndetse kandi ari nabo muza kumvirizamwo mu karwa mu Gahundwe. Reka tubitangure neza mu misari yabaye ku munsi w'Imana uheze w'igenekerezo y'umunani ku kwezi kw'icenda umwaka w'2024 muri paruwasi Guidon Montfort mu Kamenge. Haributswe rwose ababikira batatu b'iyo paruwasi bishwe bunyamaswa ku magenekerezo y'indwi ashira igenekerezo y'umunani Nyakanga umwaka w'2014. Bose uko ari batatu bari abataliyano kazi. Amazina yabo ni Olga Lascieti yari afise imyaka 83, hakazamwo Bernadette Bogian yari afise imyaka 79 ndetse na Lucia Polici yari afise imyaka 75. Ukari batatu bari bamaze imyaka hafi 30 bakorera mu Burundi no mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho bakora ivyo kuvura abakene cyane cyane. Muti ivyagenze gute muri iyo misa? Muri iyo misa kiretse kuvuga amazina yabo mu mwanya wo gusabira abapfuye, nta kindi cyavuzwe mu vyashikiye abo babikira, ariko iganagurwa ryabo ni kimwe mu bihe bihambaye vyaranze ubutegetsi bwa President Nkurunziza. Inyuma y'imyaka 10 bishwe nta butungane burabaho, naho ingaruka z'ico kibi zabaye nyinshi ku gihugu. Hano turibukanya ivyo bihe ico bahowe ababikoze n'ingaruka vyagize ku gihugu vyose. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda kugira ngo tujucikanwe nayo dushikiriza. Mbaye kaze muri ano makuru. Mu mwaka w'2014 Uburundi bwari mu minwe y'ibihangange bitatu, ari vyo President Nkurunziza, General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza ndetse na General Arengiyeme Bunyoni yari chef de cabinet civil wa President Nkurunziza. Cyari igihe kitoroshe ku batwara Uburundi. President Nkurunziza yategura kwitoza ubwa gatatu kandi atabirekuriwe n'ibwirizwa shingiro. Muri ndamukiza rero umwaka w'2014 yari yagerageje guhindura iryo bwirizwa shingiro aciye mu nama nshinga amateka. Naho CNDD FDD yari yiganje mu nama nshinga amateka, President Nkurunziza yarananiwe guhindura ibwirizwa shingiro. Muri Rusama umwaka w'2014 umukuru wa APRODH Mutama Petro Claver Mbonimpa yari yahagaritswe ahorwa ko yashize ahabona imyimenyerezo ya gisirikare yari kihabwa imbonera kure muri Kiribahondezi mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Buri wa gatatu abarundi batari bake barambara impuzu zisa n'urwatsi rubisi kugira bifatanya na Mbonimpa. Campagne du vendredi vert bwari ubwa mbere abarundi berekana ko bo kubahuka kuyamiriza intwaro ya CNDD FDD. Cyari ikiringo cy'amaraporo rero y'urutavanako yerekana ubwicanyi n'ubusuma vyaranga intwaro ya President Nkurunziza muri ico gihe. Ibikorwa vy'iterabwoba vyimbonera kure vyagoma bivugwa mu bo bita ba Rukoti. Ubukene bwari butanguye kwibonekeza mu banyagihugu bavuga ko basigaye bafungura rimwe ku munsi. Batavuga rumwe n'ubutegetsi imigambwe FNL ya Agathon na MSD Alexis Nduhije yari iteye ubwoba ubutegetsi kubera yarahurumbirwa cyane. Ni mu gihe amashirahamwe yigenga n'amaradio yigenga vyari bifise ingufu mu banyagihugu, niko kwica ababikira ngo ntibongereze gushira habona ivyo ubutegetsi butashaka ko bimenyekana.
n'ababikira bishwe bunyamaswa kuko ibara ryabereye kuri paruwasi katolika yo mu Kamenge mu nzu ababikira babamwo. Ku mugoroba w'igenekerezo y'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2014 hafi isaha 11 hatanguye kwicwa ababikira babiri. Uwabishe yarabakereye abakubita ibiye mu mutwe agira ko arabakura uduhuzo two munsi kugira vyitwe ko uwabishe yari yaje kubafata ku nguvu. Umubikira wa gatatu siho yari uyo mugoroba, iwe yari ku kibuga c'indege ca Bujumbura kwakira umushitsi. Ni nayo mpamvu uwabishe yagumye anyegeye muri pafo y'inzu kuko yari yatumwe kubica bose. Uwo mugoroba nyene inkuru yaciye imenyekana ica mu maradiyo atandukanye, igihugu cose kirumigwa. Mu gipolisi bo bace barungika abapolisi bacungera iki kigo kugira ibara ntirisubire kugwa. Ababikira basigaye baryamye iryo joro bibaza ko bacungerewe, ariko isaha 8 z'ijoro umubikira wa gatatu nawe yishwe kwa kundi nyene akerewe. Abavyumvise bose barumigwa. Abanyagihugu bo mu Kamenge nabo bazindukiye aho kuri paruwasi ari benshi cyane kubera abo babikira bakundwa cyane. Abanyagihugu barasemereye ko umwicanyi ari mu nzu barakwa kugumuka. Niho General Adolphe Nshimirimana yatwara iperereza yashika muri ico kibanza yinjirana n'abapolisi kuraba ivyo ari vyo. Abanyagihugu rero ntibamenye ko Adolphe na bagenzi be bari bazaniye umwambaro w'igipolisi wamwicanye, maze nawe asohokana n'abandi bapolisi ataco yinona. Aha tukaza kugaruka ku ifatwa rya Christian Butoyi, benshi bavuga ko bikiri igitutsi ku butungane bw'u Burundi kubona bapfunga umuntu yari yifisiye ingwara idasanzwe yo mu mutwe nk'uko bivugwa. Amatohoza rero ajanye n'ubwo bwicanyi niyo ya mbere igipolisi cy'u Burundi canyarukije mu gihe ubundi cyahora gikora amatohoza atigera hera. Mu minsi 2 gusa igipolisi cyari cyamaze gufata uwisha babikira. Hari kwigenekerezo y'icenda ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2014 aho umuvugizi w'igipolisi Colonel Hermenegilde Harimenshi yerekana imbere y'abamenyesha makuru umusore yitwa Claude Christian Butoyi yari yambaye amapingu, hafi yiwe hariwe ririko amaraso. Colonel Harimenshi yamenyesheje ko Christian Butoyi yafashwe kubera telefone yari yaraye agurishije. Uwayiguze asanga harimo ubutumwa bwanditswe mu Gitaliyano aca ayijana mu gipolisi. Colonel Harimenshi yavuze ko Christian Butoyi ageze mu gipolisi yemereye ko ariwe yishe ababikira, abanje kubafata ku nguvu ngo yahoye ababikira ko baba mu itongo ry'umuryango wiwe. Aho hose ntibigeze baha ijambo Christian Butoyi ngo yiyemerere ivyo bintu imbere y'abamenyesha makuru. Amakuru amaze kuja habona abazi Christian Butoyi barumiwe. Christian Butoyi yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 aho mu Kamenge. Kuva akiri umwana be Christian Butoyi ni hasa ryiwe barazwi ko bagwaye mu mutwe. Ubundi aba bompi bari bakunze kuboneka hafi y'amayarara ngaho mu Kamenge canke bayerera. Inkuru zatojwe mu nyuma na RPA ijwi ry'abanyagihugu bene ikinyamakuru Iwacu zerekanye ko aho kwigenekerezo y'icenda kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2014 igipolisi cyafasha abasazi bose bo mu Kamenge gisanga Christian Butoyi niwe agendeka kiramwoza kimuha impuzu kibona kuza kumwerekana. Christian Butoyi kuri ubu nawe akaba kwije imyaka 10 mu munyororo, ntarigera aburana kuva afatwa. Arazwi ko agwaye mu mutwe. Ubushikiranganje bw'ubutungane bwaramuvuje hariya bita kwa Regent kugira barabe ko bwoheza bakamuburanya, ariko vyaranse. Christian Butoyi kuri ubu akaba akiri mu ibohero arico azira nawe atakizi. Aha kandi haravuzwe n'ifatwa ry'umuyobozi mukuru w'iradiyo RPA, uyu akaba ari Bob Rugurika. Nkuko ikunda kubikora iradiyo RPA yaratohoje ibijanye n'igandagurwa ry'ababikira bo mu Kamenge. RPA yarerekanye neza ko ababikira bishwe n'iperereza ry'u Burundi ku itegeko rya General Adolphe Nshimirimana yaritwara ico gihe. RPA yaratanze amazina y'abakoreshejwe muri ubwo bubisha, igira ko iratanga amajwi y'umukozi w'iperereza Juven Nduwimana yiyemereye ko ari we yakereye ababikira, yongera aratanga amazina y'abategetsi bagiranye inama itegurwa bwicanyi, aranavuga abo bakoranye.
aho gukurikirana abakoze ubwo bwicanyi ubutungane bwahagaritse Bob Rugurika muri Nzero umwaka w'ibihumbi 2015 ajanwa gupfungwa imuramvya. Kuva ubwo haciye hatangura isekeza ryitwa Mardi Vert yo gusaba irekurwa rya Bob Rugurika, birangira ari ku nyuma y'ukwezi muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2015. Irekurwa rya Bob Rugurika ryaherekejwe n'imyerekano y'akataraboneka y'abanyagihugu kugezaho ubuzima bumera nk'ubagaze mu gisagara ca Bujumbura. Juven Nduwimana yava mu Kamenge nawe uyu bivugwa yuko ari we yemereye ko yishe ababikira batatu nawe reka tubageze ko ivy'amaherezo yiwe. Uyu yari yarahoze ari umugwanyi wa CNDD-FDD. Inyuma y'intambara Juven Nduwimana yinjiye mu gisirikare cy'u Burundi, ariko kubera amakosa yiwe Juven Nduwimana yarirukanywe mu gisirikare acakirwa na General Adolphe Nshimirimana amwinjiza mwiperereza. Kwigenekerezo ya gatatu ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2015 Juven Nduwimana yururutse indege imukuye muri Somalia. Uyu yari yaje yambaye umwambaro w'igisirikare cy'u Burundi afise n'ibikoresho vy'umusirikare nk'uko nawe yoba ari umusoda. Ivyo byabaye haciye iminsi mike Juven Nduwimana atanze naye yiwe kuri RPA akemerera ko ari we yakereye ababikira, aranavuga amanama yabiteguye abakuru babirimwo n'abandi bakozi b'iperereza ababikoranye. Juven Nduwimana yaremeje nk'uko abanyagihugu bo mu Kamenge babivuze ko igihe yica ababikira yaraye muri parafo kubera yari yasanze umubikira wa gatatu atari hari. Ni nawe yamenyesheje ko mu gatondo abapolisi bamuzaniye umwambaro w'igipolisi aca asohoka nk'umupolisi. Igihe Juven Nduwimana atahanywe ubwoba bwari bwinshi ko ashobora kwicwa ataburanye. Umukuru wa APRODH Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yarasemereye maze Juven Nduwimana arahava ajanwa mu ibohero rikuru rya Mpimba. Kugenekerezo ya 22 kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2017 Juven Nduwimana yarasuye ibohero rikuru rya Mpimba agenda azanye n'abakozi b'iperereza barimwo Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira nkoroka. Kuva ubwo Juven Nduwimana ntarigera asubira kuboneka, gusa amakuru dufise akavuga ko yishwe n'iperereza aca hambwa ku mubone, akaba yarishwe ataburanye. Muti rero ababikira b'abataliyanokazi boba barazize iki? Aba batamakazi bari bamaze imyaka 30 bavura abanyagihugu bato bato mu Kamenge no mu buseruko bwa Kongo. Ni gutyo bari bamaze kwakira imbonera kure mu bitaro vyo mu buseruko bwa Kongo. Bari bafise kandi amakuru ajanye n'ingene imbonera kure zariko zihabwa inyigisho za gisirikare muri Kiriba Ondezi, aho muri Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2014 Mutama Petero Karaveri Mbonimpa yari mu Mpimba yagirizwa ko yabeshe mu gushira habona iyo nyimenyerezo ya gisirikare yariko ihabwa imbonera kure muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ababikira bari bageze aho badashobora kwihanganira akarenganyo kariko gakorerwa Mutama Mbonimpa. Adolphe Nshimirimana yaramenye ko abo babikira bashaka gushira habona ukuri. Ababikira nabo bo bari bafise kandi amakuru ajanye n'urudandazo rw'amagendo rw'amabuye y'agaciro yava muri Kongo aza mu Burundi, bene urw'imiti y'amagendo yava muri Kongo ikazanwa mu bitaro vya Adolphe Nshimirimana mu Kamenge. Urudandaza rw'amabuye y'agaciro rwakorwa na General Adolphe Nshimirimana afatanije n'ibihangange vyo hejuru cyane nka President Nkurunziza na General Guillaume Bunyoni. Abo ni nabo bari barategetse iganagurwa rya Ernest Manirumva muri Ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2009 kugira ntashira habona urwo rudandaza, aho FDLR yari hamabuye y'agaciro abategetsi b'u Burundi nabo bakayiha ibigwanisho. Ubu naho bari bategetse urupfu rw'abikira ngo nabo ntibamene ibanga ry'abatwara u Burundi. Aha rero iri yicwa ry'ababikira ryarazanye ingaruka zikomeye cyane ku gihugu. Naho ubutungane butigeze bukora, iyicwa ry'ababikira ryaragize ingaruka zikomeye. Ubutegetsi bwaragize ubwoba bumaze kubona byose vyamenyekanye, butangura kurondera ingingo zo korosha ibintu. Niho barekura Mutama Petero Karaveri Mbonimpa mu mpera za Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2014 kubera isi yose yari kiravuma abategetsi b'u Burundi. Mu butegetsi nyene hari CNDD-FDD batanguye kwiyamiriza akarwi ka Nkurunziza, Nshimirimana na Bunyoni. Muri Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2014 intwazangabo 13 zifise ipete rya general zahoze zigwana muri CNDD-FDD zarandikiye President Nkurunziza zimusaba gukura Bunyoni na Adolphe Nshimirimana, zagiriza ko aribo bariko baratukisha Burundi na CNDD-FDD kubera amanyanga bakora.
Perezida Nkurunziza yarafashe iryo kete kari we nyene agabishijwe ku igenekerezo ya 2023 ukwezi kwa 11 umwaka wa 2014. Nkurunziza yarabogoje Adolphe Nshimiyimana na Guillaume Bunyoni mu mabanga y'umukuru w'iperereza n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Kugira ntabamaramaze cyane yaciye abaha yandi mabanga yatuma ari wenyene aguma abajejwe. Yongera arabogoza General Evariste Ndayishimiye na General Godefroid Nabindika bari mu bari basinye ikete. Igandagurwa ry'abikira ryarababaje abarundi ku buryo riri mu vyatumye bamwe bitaba imyerekano yo kwemeza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ni imyerekano yakozwe igihe Bob Rugurika arekurwa nayo yeretse abarundi n'abakungu ko vy'ukuri imyerekano y'abanyagihugu ushoboka mu Burundi. Kuri ubu rero imyaka 10 iraheze atabutungane, ariko abisha ababikira bo nabo ntibahavuye boroherwa naho batacira urubanza. Imbere yuko umwaka uhera abikira bagandaguwe, General Adolphe Nshimiyimana aciye agandagurwa nawe muri Myandagaro umwaka wa 2015. Perezida Nkurunziza nawe yapfuye mu buryo butangaje nyuma y'imyaka 5 ababikira bishwe. General Bunyoni yarafashwe arafungwa mu buryo butangaje nyuma y'imyaka 8 ababikira bishwe. Wabakereye Juvenal Nduwimana nawe yaranyurujwe yicwa n'iperereza nyuma y'imyaka 3 ababikira bishwe. Bamwe bati iyi siratangaje uwo shaka yoca bugufi. Nyamugiye kandi benshi babandanya basaba ko impahazwa Christian Butoyi yorekurwa, leta ikanamwitwararika mu kumuvuza. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyina ko kugira ngo tuducikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Muhuza TV Imana bahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.